Turifuriza ibihe byiza cyane inshuti banywanyi b'ibiganiro byacu amurereye hose hirya no hino ku isi twongeye kwifuriza gukomeza kumererwa neza abanywanyi batwumviriza nga kuri no muresha kure yacu na yanya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agaruka ku mutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze rero muri kano kanya aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomeje kugenda aravugwa muri ano masaha kwa gatatu kwigenekerezo ya 25 kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu. Dore ingingo nkuru rero by'umwihariko tugiye kugarukaho aho turaza kwibanda ku makuru akomeye cyane ikaravugwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ariko kandi tuze kongera tunagaruke ku yandi makuru akomeza kugenda aradusumira. Nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi rero by'umwihariko inzego z'igisirikare zirahakana amakuru avuga yuko rero nga mw'ishamba rya Kibira ho baherutse kubera ingwano zikomeye cyane, ingwano by'umwihariko zaje kugenda zirasiga impfu nyinshi cyane ziganjemo iz'abasoda bo ku ruhande rw'u Burundi ndetse nabo muri FRN ndetse na FDLR. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira rero akaba akomeza kugenda arashimangira yuko nubwo abegereye igisoda c'u Burundi cyangwa zimwe mu ntwazangabo nkuru zamaze kugera zirahakana aya makuru, hari andi makuru akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse anavuga yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biribonekeza nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba cyane. Ni mu gihe akomeza kugenda haribonekeza by'umwihariko amakuru avuga yuko rero intwazangabo zimwe na zimwe zikomeje kugenda zirapfa ku buryo bukomeye cyane, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko CNDD-FDD ikomeje kugenda irakora ibara mu buryo bukomeye cyane. Amakuru yihuta adafite ivumbi rero by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwihariko hari n'abandi bariko baravuguruza inzego z'umutekano z'u Burundi, abivuga ko rero by'umwihariko ibiziga bimwe na bimwe rero by'umwihariko byatanguye kugenda birashigwa mu buruhukiro canke muri za moruge z'ibitaro bimwe na bimwe nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Hari bamwe rero bavuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi ziriko zirahishira aya makuru kandi n'ubundi ariko byagenze no kubasoda binjiye muri Kongo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka ku makuru yihuta cyane akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko ku bigendanye n'iyo ngingo, ariko kandi twongere tunarabera hamwe nyine amakuru akomeje kugenda aravugwa. Turaza kandi kurabira hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa cyane by'umwihariko nga ku mugabane wa Afrika nkuko biko biratangazwa muri Burkina Faso kwa president kwa Captain Ibrahim Traoré. Haravugwa ko rero hovumbuwe by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no kumuhirika ku butegetsi, ndetse ibikorwa byari byashizwemo imbaraga, ndetse uyu mugambi ngo ukaba warashobokaga cyane, ariko inzego zijejwe iperereza zikazaramaze kugenda zirawutahura mu buryo bwihuse nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe kandi andi makuru yihuta cyane akomeza kugenda aradushikira cyangwa aratugera muri uno mwanya avuga yuko intambara hagati ya Hezbollah n'igisoda ca Israeli ingwano zikomeje kugenda zirafata indi ntera. Ni mu gihe ku munsi w'ejo abarenga 500 bari bamaze gupfa, abashika mu bihumbi n'ibihumbagiza bakaba baramaze kugenda barakomereka, abandi barata ingo zabo nga mu bice bimwe na bimwe byo muri Libani ahasanzwe hari umwari ukomakomeye cyane wa Hezbollah. Ni mu gihe Hezbollah nayo rero yatanguye kongera kugaba ibitero bikomeye cyane. Amwe mu masanamu ariko arahererekanwa cyangwa arahanahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi arerekana ndetse akagaragaza by'umwihariko bimwe mu bice byo muri Tel Aviv muri Israeli biriko byaka umuriro, aho inyubako zimwe na zimwe zarasweho amaroketi aturutse by'umwihariko muri Libani, mu gihe n'indege z'intambara zitagira abaderevu zizwi nka drone nazo zatanguye kugenda zirifashishwa muri iyi ngwano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turabahaye ikaze mwese rero shuti banywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza mwerere mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro cyacu aho tugiye kurabira hamwe rero amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira, akomeza kugenda aragaruka ku bigendanye n'ibibazo n'umutekano bikomeje kugenda biragaragara. Ikaze kuri wowe twumviriza uri nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza bari nga ku mugabane wa Afrika mu bihugu bimwe na bimwe, ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose.
turabahaye ikaze by'umwihariko aho tugiye kurabira hamwe rero amakuru akomeye cyane ariko aragaruka akomeje kugenda aravugwa. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero kuri no mbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, bisonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu ubundi ubone natwe gatanu kuri gatanu. Ikaze rero by'umwihariko amakuru n'ibiganiro byacu tubisangize by'umwihariko ku nshuti amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Ikaze tuyatangurenga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu gihe inzego zimwe na zimwe rero ziriko ziratanga amakuru avuga ko rero bimwe mu biziga by'abasoda byamaze kugenda birashigwa mu buruhukiro bw'ibitaro bimwe na bimwe by'umwihariko amakuru akomeza kugenda by'umwihariko aravugwa akaba ariko arashimangira ko inzego z'umutekano nga mu gihugu c'u Burundi cane abegereye igisoda bariko baratanga amakuru by'umwihariko avuga ko rero atabibazo by'ingwano byahabaye. None umuntu yoca yibaza ibyo biziga birenga 180 dore kare bitegiri byinshi byo byaraturutse hehe. Nkuko rero mu masaha yaheze nakomeje kugenda ndabimenyesha by'umwihariko yuko hari amakuru yarakomeje kugenda aravugwa ku ntambara ndetse n'ingwano zidasanzwe zirutse kubera mu ishamba rya Kibira. Nkuko naraye mbibabwiye rero by'umwihariko ndetse no mukanya hari amakuru agiye atandukanye avuga yuko by'umwihariko hahize imisi 3 by'umwihariko hariko haribonekeza ibitigiri by'imirambo byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse by'umwihariko aya makuru akaba yarakomeje kugenda arahanwa ku mugangurukana bumenyi. Aya makuru kandi avuga ko hari abaroberi b'abanyarwanda imbonerakure ndetse n'abasoda b'u Burundi by'umwihariko baherutse kwicwa mu Kibira, abo bavuga ko rero bapfuye ngo bariko rero bari barategura gutera igihugu c'ababanyi c'u Rwanda nkuko biriko biratangazwa. Hari by'umwihariko n'imbuga ngurukana bumenyi zagiye ziratanga ibitigiri by'abapfuye havugwa ko rero bo bashika ku 180. Hariho rero n'amashusho ateye ubwoba yabavugwa ko rero bahapfiriye ariko kandi arahanwa cyane namwe by'umwihariko mu masanama akomakomeye cyane ya zimwe mu ntwazangabo, ariko inyinshi nazo zikaba zimaze kugenda ziragwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icakora amakuru yihuta ariko araturuka kuri bamwe mu begereye by'umwihariko Evariste Ndayishimiye ndetse n'abasoda b'u Burundi aravuga yuko by'umwihariko cyane ava mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no mu bajejwe iperereza ry'u Burundi by'umwihariko ariko aratumenyesha yuko rero atantambara iherutse mu Kibira. Ibirindiro byose ngo by'igisirikare cy'u Burundi mu Kibira biratekanye, ngo hari izina n'ifoto byotanzwe byoba rero ari iby'umukoroneri avugwa ko yoba yarishiwe muri iyo ntambara, ariko kandi amakuru yo yaje kugenda arashimangira yuko rero uyu we yaje kugenda arapfira ngaha muri Kongo. Amasoko twabashije kuronka mu gihugu c'ababanyi rero nayo nyine yemeje yuko rero by'umwihariko atantambara iheruka kubera mu ishamba rya Kibira canga se hafa aho ngaho. Amasoko yose yaravuze yuko rero ingwano isa niyo ngiyo iriko iravugwa yarabaye mu mwaka wa 2017 ahitwa Malula mu Cibira. Icyo gihe rero ingwano ntiyarire isanzwe, ikirindiro c'abasoda b'u Burundi rero cyarabaye nk'igifutswe, umukuru w'ikirindiro aricwa, yari intwazangabo ifise ipeti rya major. Iyindi ntambara rero yarabaye mu mwaka wa 2021 ku musozi wa Kinyoni ni mu Cibira nyine. Muri ibyo bihe byose leta y'u Burundi yaba leta y'ababanyi zose zahisemo rero kuruma nitsogira icyo zitangaza. Ntituzi rero ico aya makuru yariko arakwiragizwa yavuye ko nicyo yazanye. Ico twabonye coco rero nuko rero aho bayeho gufatanya inkuru rero ivuga ko abasirikare b'Abarundi hafi 15 baherutse gukubitirwa n'inkuba rero ahitwa Karehe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bane barapfa muri icyo gihugu nkuko bikomeza kugenda by'umwihariko biradushikira, ariko kandi amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira n'ubundi akaba ariko arashimangira ndetse anagaragaza neza yuko harimo uruhande ndetse no gushaka kujijisha kwa bamwe mu basoda b'u Burundi by'umwihariko bariko barashaka guca bakarumira mu nyuma y'iko rero bamaze igihe no muri Kongo bariko barapfushayo abasoda, ariko bakirinda kuba bogira ico babitangazaho. Mu nyuma y'iko rero inzego zijejwe umutekano zakomeje kugenda by'umwihariko zirashimangira ndetse zinagaragaza neza ko zishaka gukomeza gukingira iyo operation yabo. Hari umutama rero ariko aratabarizwa afungiwe mu ibohero rya Mpimba, amagara yiwe akaba atariko yifashe neza ngaha mu gihugu c'u Burundi.
ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi harakomeje kugenda hibonekeza ibikorwa rero bitari vyiza byo kunyuruza abantu, abandi bakaba bariko baricwa, abandi bakagenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Uwo mutama rero aratabarizwa, yitwa Nzokirantevye Francis w'imyaka ishika kuri 72, akaba amaze imyaka ishika kuri 4 afungiye aho ngaho mw'ibohero rya Mpimba atarigera aburanishwa ngo yumvirizwe, by'umwihariko gushika ubu ngubu rero amagara yiwe arabangamiwe cane, byanze yuko rero ajya no kuba yojya kwivuza. Uwo mutama rero asanzwe ava ku mutumba wa Gahaga zone komine Bukeye mu ntara ya Muramvya. Intandaro ya byose rero yabaye amatati y'amatongo. Uwo mutama rero yaramaze igihe aburana n'abandi bamuka kuri ise wabo. Muri ayo matati rero aho kwa se wabo by'umwihariko baburana bavuga ko rero se wa Nzokirantevye yapfuye agurishije amatongo bayamuguriye. Hama rero uwo mutama Nzokirantevye rero abasabye icemezo cy'ubuguzi rero by'umwihariko ntibigera bakironka cyangwa se ngo bakerekane. Imburano zarakomeye mu nyuma rero abo rero baburana baca bategura uko rero bofungisha uwo mutama. Ntibyatebye mu mwaka wa 2019 niho rero by'umwihariko abo baburana bagerageje kuremetanyiriza rero umutama Nzokirantevye, bamubeshera ko rero yafashe ku ngufu akana k'agakobwa k'imyaka ishika kuri 2 kari kakabanyi kiwe nk'uko biko biratangazwa. Inyuma yo kumutenanyiriza rero umutama Nzokirantevye yaciye rero afatwa atwagwa gufungirwa mu ibohero rya Muramvya nk'uko biko biratangazwa. Mu mwaka wa 2020 niho rero uwo mutama yakugwa mu ibohero rya Muramvya aca yunguruzwa mu ibohero rikuru rya Mpimba, aho rero amaze imyaka ishaka kuri 4 yose afungiwe atarigera rero yumvirizwa kubera ako karenganyo yaba yarakorewe. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko amagara y'uwo mutama rero arabangamiwe cane, aho rero afungiwe ararembye cane, ariko kandi abategetsi b'iryo bohero bamwangiye kujya kwivuza. Abamutabariza bashikiriza ko rero atagikozwe uwo mutama ashobora gupfira aho ngaho afungiwe, bagasaba yuko rero abarongoye ibohero botabara uwo mutama kugira ngo abashe kuba yojya kwivuza nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Hari amakuru kandi ariko aratangazwa by'umwihariko n'umugambwe Sahwanya Frodebu usanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko biko biratangazwa. Uyu mugambwe Sahwanya Frodebu kandi umaze igihe wiyamiriza mu gihugu cacu ciza c'u Burundi yuko ukomeje kugenda urabangamirwa cane n'ibikorwa bimwe na bimwe biriko birakogwa, aho bakomeza kugenda barasaba yuko rero imigambwe mu gihugu c'u Burundi yose yokoroherana. Mu gihe ugwaruka rubarizwa muri CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure rumaze imisi ruratera inyubako zimwe na zimwe z'uyu mugambwe, ndetse akiyongera yuko by'umwihariko bariko baratwara n'amabendera y'uwo mugambwe. Itangazo ry'umugambwe Sahwanya Frodebu rero kubijanye n'igiciro gishasha cy'isukari giheruka gushingwa na Sosumo, ndetse akaba ari igiciro cyaje kugenda kiranengwa n'inzego zimwe na zimwe mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ariko kandi nubwo General Major Evariste Ndayishimiye yagerageje kwamagana ivyo bikorwa, bivugwa ko rero atakintu na gito yashobora kuba yobikoraho, mu gihe uruganda bivugwa ko rero goba rufiswemo akaboko kanini cyane na General Gervais Nderakobuca bataziranda kugarika, asanzwe ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu rero bamenyesha ko rero ko barajwe inshinga no kubona rero ihinguriro ry'isukari ryadugije igiciro mu gihe abarundi bari mu bukene budasanzwe. Muri Frodebu kandi barashima kubona rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarafashe iya mbere mu kwiyamiriza ico giciro. Rero bagasaba yuko rero umukuru w'igihugu yoca abogoza mu mabanga umuyobozi mukuru wa Sosumu rero n'umushikiranganje w'ubudandaji ndetse n'amahinguriro, kuko rero abo babiri ari bo bogize uruhara rukomakomeye cyane mu gufata iyo ngingo yo kuduza icyo giciro cy'isukari. Nk'uko kandi bikomeje kugenda biragaragara, hari n'ibindi bikubiye cane by'umwihariko mu itangazo ryoshizwe ahabona n'uyu mugambwe Sahwanya Frodebu. Cyakora uyu mugambwe usanzwe by'umwihariko utavuga rumwe n'ubutegetsi muri kino gihugu c'u Burundi wakomeje kugenda ugaragaza, ndetse by'umwihariko wakomeje kugenda unashimangira unerekana neza yuko rero ukomeje kugenda urategwa n'umutima uhagaze n'ibikorwa bimwe na bimwe by'umwihariko bya CNDD-FDD, mu gihe bariko barashimangira ndetse banavuga yuko rero CNDD-FDD ikomeje kugenda irakora ibara nk'uko biriko biratangazwa.
twerekeze mu makuru yandi akomeje kugenda avugwa hagati y'ingwano ya Hezbollah ndetse na Israeli ayikomeje kugenda irafata indi ntera. Abategetsi ba Israeli by'umwihariko barishimiye intambwe rero bamaze gushikaho rero mu gitero kuri Hezbollah, mu gutera Hezbollah mu gitero catanguwe by'umwihariko catangujwe n'ibiturika mu bikoresho by'itumatumanako byayo, bikabandanyiriza rero ku bitero by'ubutavanako by'indege z'intambara biriko rero byiha inkumbi nk'uko biriko biratangazwa. Umushikiranganje wo kwivuna abansi Yoav Gallant ntiyahishije umunezero wiwe rero inyuma y'ibitero byo mu kirere byo kuwa mbere byahitange abanyalibani benshi nk'uko biriko biratangazwa. Uno musi wari umusi w'insinzi ukomakomeye cyane, iri ni ryo rero iyinga rya mbere ribi cyane kuri Hezbollah kuva ibayeho kandi ibikorwa birivugira ubwabyo. Gallant aravuga yuko rero ibitero byo mu kirere byasambuye ibihumbi n'ibihumbi by'ibisasu bya muzinga byari kuba byatikije abanyagihugu ba Israeli. Ibi ni bimwe mu byatangajwe n'umushikiranganje ujejwe kwivuna abansi ngaha muri Israeli. Liban ivuga ko rero muri ibi bitero Israeli yishe abanyagihugu bayo barenga 550, harimo rero abana bashika kuri 50, hafi n'inusu abanyalibani bishwe rero mu kwezi kose mu ngwano hagati ya Israeli ndetse na Hezbollah mu mwaka wa 2026. Israeli yemeza ko iki gitero rutura rero kizogondoza umwari Hezbollah ukemura ibyo rero usabwa mu kuwutera umubabaro by'umwihariko gushika aho rero umukuru wawo Hasani by'umwihariko n'inshuti na bagenzi be by'umwihariko muri Irani bazoteba bakabona ko rero ikiguzi cyo guhangana na Israeli kirenze urugero. Abanyapolitike ba Israeli n'abakuru ba gisirikare barakeneye insinzi inyuma hafi rero y'umwaka w'ingwano muri Gaza yabaye akajagari. Abagwanyi ba Hamas baracashobora kuva rero mu myobo ndetse no mu bihomoka bacika bakanakomeretsa by'umwihariko ingabo za Israeli, kandi baracafise mu minwa yabo rero abanya-Israeli banyurujwe. Hamas yarateye Israeli igiturumbuka mu kw'icumi ku mwaka uheze rero. Icyo gihe abanya-Israeli ntibabona ko rero Hamas yari gushobora kubateza amahano yogira rero ingaruka mbi zikomakomeye gushika ubu ngubu. Libani iratandukanye. Igisirikare ca Israeli ADF rero n'urwego rw'igendereza Mossad byari bimaze igihe rero byitegurira ingwano izokurikira na Hezbollah inyuma yaho rero iyo mu mwaka wa 2006 irangiye mu gipfungu nk'uko biko biratangazwa. Umushikiranganje wa mbere wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu yemeza ko igitero c'ubu kiriko rero kiratera intambwe ikomeye cyane mu ntego yihaye yo gucubya Hezbollah. Akeneye ko rero Hezbollah ihagarika kurasa ibisasu bya muzinga hakurya y'umupaka muri Israeli. Ni mu gihe kandi igisirikare ca Israeli kivuga ko intego ari uguhatira Hezbollah kuva ku rubibe ndetse no gusambura ibigo bya gisirikare bibangamiye Israeli. Iyinga riheze rero muri Libani ryibutsa umwaka uheze w'ingwano muri Gaza. Israeli yaragabishije abasivile nk'uko rero yabikoze muri Gaza. Kubova rero mu turere twari tugiye gutegwa yagiriza Hezbollah nk'uko rero yagiriza Hamas ndetse ko ikoresha abasivile nk'inkingizo nk'uko biratangazwa. Bamwe mu bayinegura cyo kimwe n'abansi bayo bavuga ko rero ubutumwa bwa Israeli bwo kugabisha bwarimo rero igipfungu cyinshi cyane kandi ko itahaye imiryango umwanya ukwiye wo guhunga. Amategeko y'ingwano ategeka yuko rero by'umwihariko abasivile bakingirwa kandi by'umwihariko akabuza gukoresha ingufu atagutoranya by'umwihariko kandi zirenze urugero. Bimwe mu bitero bya Hezbollah kuri Israeli byarakubise ibibanza bya gisivile maze bihonyanga amategeko akengira abasivile. Byarakubise n'ibigo bya gisirikare bya Israeli be n'inshuti magara zayo harimo rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byarashize Hezbollah ku rutonde rw'imihari y'iterabwoba.
Israeli ishimangira ko rero ifise igisirikare kigendera ku buntu kandi by'umwihariko cubahiriza amabwiriza, ariko ibihugu bitari bike cyane byo mu isi biranegura inyifato yaco muri Gaza. Guteza intambara yagutse ku rubibe rero bizotuma ikinogo hagati y'impande zibiri by'umwihariko zishamiranye cane caguka nk'uko biriko biratangazwa. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira aravuga ko ku rundi ruhande ingwano kuri Israeli ngo nabo boba bariko barategura ibindi bitero bikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu gihe ibi bitero bya Israeli bikomeje kugenda biribasira ibice bimwe na bimwe, amakuru yihuta adafise ivumbi akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko ngaha muri ino ntara ya Gaza by'umwihariko ndetse n'ahangaha muri Libani ngo bahagiye gutegurirwa ibindi bitero bikomeye cyane bishobora kuzasegesha iki gihugu cya Israeli. Ni mu gihe abategetsi bamwe na bamwe by'umwihariko bakomeza kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwihariko hakomeje kugenda haribonekeza ndetse hakomeje kugenda haraba ibihe bidasanzwe, ndetse amakuru yihuta adafise ivumbi akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse arashimangira yuko ibintu byose bikomeje kugenda biraba ari ibintu biteye ubwoba cane. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranavuga yuko inzego z'umutekano zikomeje kugenda ziyongera. Biravuga ko rero by'umwihariko Hezbollah ndetse na Libani baba ariko barasaba ubufasha ndetse by'umwihariko n'umusada mu bindi bihugu bimwe na bimwe cane cane ibirongowe n'abayisilamu nk'uko biriko biratangazwa. Ni mu gihe rero by'umwihariko ingwano hagati mu burasirazuba bw'isi mu burasirazuba bwo hagati zikomeje kugenda zirafata indi ntera, mu gihe kandi ngaha ku mugabane wa Afurika naho ingwano zikomeje kugenda zirabica bigacika. Aya namwe mu makuru agezweho yarakomeje kugenda aravugwa hirya n'ino ku isi. Twongere gusura amasaha ari imbere turabira hamwe andi makuru yihuta cyane akomeje kugenda aravugwa, aho by'umwihariko hakomeje kugenda aravugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ni Burundi News TV rero imbonesha kuri mwe rudende ubasha kumviriza amakuru akomeye cyane dusubire mu masaha ari imbere.